nizere yuko atari bwa mbere ubonetse imbere za kamera za Inyishu Media. Ubu naritahuye, ubu naramenye yuko ugiye imbere ya kamera ibintu bijyana kure. Ari naco gituma nitahuye kweri. Ahubwo abo babaranditse neza big up. Yego. Nagomba nakubwire yuko ni nk'iteka canke ni nk'icubahiro nka wewe Mayeri umaze kumenyekana. Si ahanyene mu gihugu cacu gusa. Umaze kumenyekana hanze n'igihugu cacu. Barakuze. Baranze. Nico gituma nivyo nasavye, ndazi baragize neza baravuga ati ivyo wasavye kweri we twamaze kukubona, ivyo wasavye nibije mu ngiro. So bakunzi ba Inyishu Media hano kandi kuze John imbere yanyu ndabaramukije bivanye naho muri mwaramutse cankwe mwiriwe. Ahama ndi hano kandi imbere ya kamera ndabipfuriza umunsi mwiza. Uno munsi jewe navyutse neza ngira ngo murabibona ko meze bien. Ndi hano kandi nashoboye gutonda ku kazi cyo gituma ndi kuri microphone nyuma kamera naho hariho wa cameraman mushasha umenga yitwa Prince nyimba ari Prince sindabizi neza sindashobora kurifata nkuko bikwiye gusa ariko ndishimye cyane kubona dukorana abikora neza. Big up sana cameraman. Hama turi kumwe na manager ngaha, manager Frank, hamwe turi kumwe na Mayeri. Ikintu kimwe ngira ngo mwarakurikiranye ikiganiro giherutse mwarabonye ngene ibintu byagenze. Mayeri yari yaje yasaze, yari yaje yagumutse, ntiyari yasaze, yari yaje yashavuye cyane. Ndakunda kuvuga neza burya manager je sinkunda kuvuga nabi naho bakunda kunkubita ako kaba kanciyemo. So bakunzi ba Inyishu Media rero nashaka nyene Mayeri yagarutse ngira ngo yaje gutora ya nyishu naho tutarinze kumuhamagara nje naje mbona aza avuga nkeneye kuvuga manager nanje kuba yahansanze murazi ko rusako ndarukunda nca mpitamo guhatsa kamera kugira ngo dukore kino kintu. Manager bite kwanza umeze neza? Ego meze neza ndashima namwe. Ego ashobora kundamukiza abakunzi ba Inyishu Media. Ndabaramukije abakunzi ba Inyishu Media mubaha muri mose tagize gakeye yambo bivanye na mwiherereye murakoze cyane. So bakunzi ba Inyishu Media murazi ko manager atakunda kuja imbere ya kamera ngira ngo murabizi neza ko imbere ya kamera atari umuntu abimenyereye cyane akunda kubizamwo. Mwakunda kubona CEO cyangwa boss ari wakunda kuza hano no madeba ya uraboneka gusa ubu manager bya savye ko aboneka kuko ari afere y'akazi. We amanaging ibikorwa ingene biko biragenda abonye yuko ibikorwa bigiye kugenda nabi wewe rero niho aca haseruka. So bakunzi ba Inyishu Media ndabona Mayeri no munsi si heza. Mayeri vipi? Je ni sawa kweli. Umeze bien? Bien. Fresher? Ndabona ni zose bite none wari waje sigaye meze neza. Ne sindi umusore undi umusore sigaye meze neza. Wahoze uri umwana cyangwa uri umugore? Ndi umupapa. So bakunzi ba Inyishu Media ndabashimire cyane. We peti genda ukinire hariya. Ego abana barankunda cyane ndi mu byara wabo. Okay, so hano rero Mayeri nashaka nyene waruje none gukora iki ko uje usaba manager cyane? Oya n'abandi bose barabizi ico twavuganye kandi urakunda guteranya abantu n'abandi. Narinje nyene ambwira ibintu yanyemereye mu majambo make narinje gutora inyishu. Voilà. Murababara gatunya sinari nakubwiye. Nje na mu telefone ndamubwira yuko yoza ndamuhe ya nyishu abakunzi ba Inyishu Media batanze. Okay, so bakunzi ba Inyishu Media manager wacu no mwizigirwa cyane uramuryoherewe. Erega ntameze nka wiwe. Wewe utelefona ari ibintu by'amahopo ugomba uvuge ariko wewe yambwiye ati numvise telefone isonye ndavuga ati nimero ni shasha. Nitavye numva ni manager arambwira ati ngo kuri biro utore inyishu. None jemeze gute? Oya wewe oya jewe meze gute? Ivyo ntituvuge njemwe wewe gusa jewe meze gute? Wewe urameze neza? Ampe gusa sinka manager. Okay. So bakunzi ba Inyishu Media rero inyishu mwatanze ngira ngo niyo tugomba dushikirize manager ngira ngo ashobora kudushikiriza inyishu Mayeri yumve mbona nakamwe kamwishe ngira ngo gusa ariko nibaze ko ari inyishu duhumuriza twese koko jewe Mayeri sinagukoresheje ibiganiro kugahato. None nibiki wewe ankoresha ibiganiro sawa ababiravye nibo ba boss nibo twabajije sawa rindira amanota ariko sikugahato rindira amatora twumvirize amatora icavuye mbe kutangura kwiyotsa egi njavye nka bamwebwe mu oya je nazo ndiko ndiyotsa Mayeri aho rero ugomba kwiba amatora ugomba kwiba amajwi
ndazi je waba abasize ko urumva tugize amatora yego canke oya turaraba abatoye yego n'abatoye oya ugasanga n'abatoye yego ari beshi urumva uzo butsinzwe ntaco bakunzi banyishu media rero reka tubwire manager jambo nigwa murakoze cyane ko mijambo naho ijambo ndaryamana hama Mayeri nizere yuko atari bwa mbere ubonese imbere za kamera za INYISHU media ubu naritahuye ubu naramenye yuko ugiye imbere ya kamera ibintu bijyana kure ari naco gituma nitahuye kweri ahubwo abo babaranditse neza big up yego hama nagomba nakubwire yuko ni nk'iteka canke ni nk'icubahiro nka wewe Mayeri umaze kumenyekana si ahanyene mu gihugu cyacu gusa umaze kumenyekana hanze n'igihugu cyacu barakuze baranze nico gituma nivyo nasavye ndazi baragize neza baravuga ati ivyo wasavye kweri we twamaze kukubona ivyo wasavye nibije mu ngiro mubizanire aho INYISHU nayumvise ntaco reka bandana rega wenda gutsinda wewe ntaco nizere yuko umuntu iteka ryose aharanira kubaka izina hajya bavuga amafaranga n'abantu kandi iyo ubasa abantu uba ufise byose rero Mayeri wewe waramaze kugira abantu ufise abantu we bakuzi aho ugwira hose boza bakagufasha mu majambo make wowe uburi nk'umustar hama abakugize wewe umenyekane ni za kamera za INYISHU media rero nagomba ndakubwire yuko nje direct y'INYISHU batanze benshi bavuze yuko uyo mukobwa nimba yoba yarakwanse kubera wewe wabonetse mu kamera za INYISHU media wewe kubera wabonetse mu kamera za INYISHU media uyu mukobwa niyoba agukunda ntabwo agukunda ni kiwerewere mu majambo make ni kiwerewere kandi wewe no kwihebura urashani musore kandi uri umusore mwiza kandi yambye ngo ndashaje gasha Mayeri wewe uri umusore mwiza mbeho mwoba mwarakoze umutyo rero nagomba nakubwire yuko bavuze yuko shima yuko wewe waramaze kuba umustar haba ivyerekeye guhanagura video zawe mu channel ya INYISHU media nibikunze nako ndamubaza umustar ni giki umustar umustar umva iyo jambo rivuye kuri star star ni inyenyeri umva uri hejuru inyenyeri ni nabwo iboneka hasi iboneka hejuru ari inyenyeri urabona hasi okay uri hejuru bategeza kukubona abana bato batama ibintu nk'ivyo reka mbandanye biravugwa yuko kubona wewe wararonse amahigwe kamera za INYISHU media zigushira hanze barakumenya nta mpamvu yuko zijya video zawe bozihanagura kuko zijya video zawe zakoze byinshi bisobanuka ibiganiro vyawe hari byo byafashije abantu sijya nkuru burya buzima bwaciyeko burya buzima bwakubayeko haro ibintu haro abantu bamwe muri bo byababayeko gusa bamenye ko je nabihevye ibintu vyo kurongorwa kuze ntuzose kubivuga none Mayeri gatoyi Mayeri subuzima bwawe gusa uzozorabya ko basi nabihevye none kubiheba ni kimwe none subuzima bwawe ego cankwe we n'ubuzima bwanje ariko naravuyemo ntaco none kuba yari ubuzima bwawe turetse image twafashe nta bandi babibonye bikiri mu mitwe ya aho ababanyi barabibona sawa ntaco none tubifuse kuri INYISHU media bazoca bavyibagira oya nta cico cyo kwifuta kireke ntaco reka manager abanza bandanye reka usanga nizere yuko ico kwifuta naciye mbona yuko bidakunda nivyo nkundira jewe Mayeri uriko ranyumva ndiko ndakubwira yuko ibiganiro wakoze muri INYISHU media nibigikunze yuko tubihanagura kandi waramaze kumenyekana nikindi ishimira yuko wafashije imitima y'abantu benshi kwerekana ubuzima bwawe none ukagira undi yakora nkabijya hariho undi muntu yakora nkabijya
vya biya bintu ugasanga yagiye kurongorwa canke bamwivye nawe vyagenze nkakurya abasore benshi ntuzi ko barongoye ngaha mu gisagara ikajivye ntavyo narizi je nagira kora kajedeki wanje narose umuntu azaranyihera makeyi so bakunzi ba inyishu media Mayeri urazi ikintu kimwe ndakubwiye wenda kwankira ikintu kimwe kigiki wowe uriyemera wumvise watangwe bwa bono bwawe jewe ndi umuntu oya ntacyo ivyo bireke yego wowe uriyemera ikindi naco cyo nemera kuri wewe nuko nasanze ubuzima bwawe utabuhisha urabwemera uko buri nkabushira nyene ku mugaragaro none rega nkujya munsi yo nasanga wacanganikiwe ngo nze kugura abawibwe iyo hajya anya niho ari kumana ikiganiro washe kunkubita oya kuguhonda kuraze ko naguhonze sinari bwitahure kubera sinarinze wowe ubonye umuntu araje nta mariage nagize none sasa n'umuntu bamwivye muraza kumukamera ivyo vyaje mu mutwe bisha bintera ishavu usha numva umengo no guhonda kandi vraiment umbabarire kubona yaguhondaguye so bakunzi ba inyishu media uno rero yari Mayeri wa undi muzi nyene ya sindabisubiramwo rero Mayeri ivyabaye twarabibonye vyaraheze gusa ariko rero Mayeri inyishu yawe nuko video zawe zitazovutwa ni kirundi kagoye tutafuta video siye rero tuzobandanya tuziraba abakunzi ba inyishu media bazoguma bazibona n'utari bwazibone ndababwire muje kwandika kuri YouTube yacu inyishu media Mayeri arongogwa Mayeri yibwa muzoca mubone vyamubayeko rero bakunzi ba inyishu media ayo namakuru twitohoreje amakuru twiboneye twasanze Mayeri ariko umugore twasanze Mayeri yibwe twasanze Mayeri ibintu byinshi Mayeri yakoze utuntu twinshi yankubita ngirira nabi gusa ivyo byose jewe I don't care ndi mukazi gusa rero Mayeri I'm sorry for you kubera ko ntituzagufuta ibiganiro vyawe bizogumako kubera ko nibikorwa twakoze kandi n'ubuzima bwawe ntazo twabeshemwo donc twihanganire so kubihanganira naramaze kuyakira nico gituma uyu munsi ntaje nkazi bazi jewe ko nahora rero ari gukubita manager nkurya munsi yashambwira ati ntibikunda vyase ntambwira ati wegenda basuzogaruka warahi je nari gupfuma nja kwizone namukubise namwariri afise n'amatama ryoshe gukubita utangiye kuvuga nabi wanyu ni bogare utangiye kuvuga nabi manager vraiment je naritahuye kubera vyarabaye ibintu bimaze kuja ku mugaragaro naho bifuta ku rubuga ntibivudika mu mutwe wababibonye duhuye no mwibarabara uzamva ngo ugani wa undi yarongowe oya sinarongo okay baranavyivugiye so unya kumenga ufise umunezero mwinshi Mayeri kumenga ufise umunezero mwinshi kumenga hahindutse iki udafise wa mujinya ndakumenyera oya hari cyahindutse urabona manager jewe maze kubona ibintu maze kumva maze kuza ngaha nkavuga ati ibiganiro mu bifute nubwo zitari kuba commentaire bateye hari abantu bamwe twagenda duhura bakambwira ati none wewe pole sana we twaraboye kuri YouTube ko twarabonye ku mbuga twarabonye ku makuru ko ari warongo kandi ikiza wakoze nuko witahuye ukabivamo ikibisukugwa kibinukugwa ntuvyuke basore mu kirongorwa no kuri kwimana siyo mayisha so bakunzi banyishu meze ngoma ndangiza ikiganiro Mayeri ngoma ndangiza ikiganiro pardon gatonya nizere yuko bona Mayeri inyishu ababosi bacu abakunzi bacu wa inyishu media bagwaye ko wayakire neza nukuri nishayipokea bien ndashaka ko ushikiza nk'akajambo muvyerekeye inyishu bagwaye bakunzi banyishu media nukuri je nacensanga ngaha akajambo no baha nuko mwoguma mukurikirana inyishu media kuko ibintu bakora ntibahubuka kubera je ukuntu narinze nkaze narinze yuko nza kuva ngaha mbonye bari ko baragira mu mashini atifye icambere atifye ati raba byose twabifuse ariko kandi barazi kubona umuntu afise ishavu guhoya kuko manager yanyakire neza aranturisha kuko gusa Mayeri wewe naho gumuvuga utwo tujambo twose je ndabona ko hari cyahinze Mayeri banze utubwire hahindutse nike kuguma umwenyagura aco vuga cyose guma utwenga oya reka nitwengire nzokuvumbura mvuriza nzokuza manager reka basi twumvikane nawe ugendo vyumvise yego ivyabaye vyarabaye je ubu so birangora kuvuga gusa manager je ndamusabe kubize nkazosuye kumvumbura azoze ni neza ndamubwire ubu ubuzima ndimo yego gusa naciye nsanga nimba vyaragiye kumbuga hari ico vyanyonone hariho n'ikindi vyamfashije ico nyene cyazafashije kubera ko hariho burya hariho abantu bavuga ati utaye inyama
hariho undi nawe abayikeneye avuga ati Utora nyama umugeto. ntitakara je ndaja kuyironga utaye nyamutora umugeto utora umugeto oya ntutora umugeto urumva nyama ntitakara mu musanzwe je rero naciye nsanga bijya nimba vyarabaye hariho ababifashe nabi ahubwo ababifashe nabi ngira ni nk'ababono none navuze ko nitahuye abagasha bambwira ngo yango wewe twarakubonye urongogwa kandi nabagiye ko nitahuye bosha bagaruka kubigira gute ariko hariho abandi bavyumvise baravuga ati uyu muntu ahogwa busa kandi kirenza aho ntumbaze ngo abo bantu ni bande ntaho nokubwira mbwira umwe no wenda kuzi kuko nokubwira ati hariho n'umuntu nagahehe ushija kumurondera bisanzwe twege ico tujeje gushikiriza amakuru atomoye canke ibiriko biraba muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi canke mbese no hanze y'igihugu abarundi canke n'abandi banyamahanga n'abakongomani bagiye rubumbashi jewe rubumbashi ugumva mvuga ikirundi manager je nukuri kuvuga urumva je ubu ukwanza ndafise umuntu yavuze ati wewe ihangane ku vyabaye ubuzima burabanda ntiwumva rero ntiwumva so wakunzi ba INYISHU media ngira ngo murumvise yuko Mayeri hari quelque part ahantu yikubita agakubita bubiri cyangwa butatu uvuze uducupa wari yumvira iki Mayeri oya gusa ubwo bakubita ni byishi hari ugutura kwa kayiko oya de hari byo hari yumvire de ko yo navuga icupa hari yumvire none hari gukubita kamwe bubiri butatu nubuki so wakunze INYISHU media sawa uyu abo babatahuye tuzobamenya bakunze INYISHU media ndabashimire cyane Mayeri witege ko ngiye kugwa ko misize untungirire nabi okay jewe narose umuntu ashobora kwemera akavuga ati ubuwe turavyumva kimwe bukebuke atariko wewe kubera bari barakubonye kurongorwa sinyene yuko kuzeyoza bibe mwibanga bibe mwibanga ntaco zabimenya okay rero gusa uzuri bike basi kandi bamaze kurimbwira aje no munyarusako kandi iryo banga musanzwe iryo banga nabwo rutubwiye twebwe twenyene gusa abwo uribwiye kamera senyishu navyibagiye wari uko twari twakufye je narinze cameraman we kutabanje basi we cameraman kupa basi tubandanye oya nibigikunze ngira ngo akaja mwakumvise Mayeri umva iyo utakagici uronga utakaje gauche droite uraronga Mayeri yaramaze kuronga rero vya bindi ngo vyongo wa wundi yaramuhevye ariko yaramaze kuronga wundi izere yuko INYISHU media nk'uko yimereje yuko izokora ibintu bitungaje kandi ni INYISHU y'abantu bose kandi INYISHU kuri bose so bakunzi ba INYISHU media ndabashimire tugushimire cyane manager murakoze cyane nanjye ndabashimira okay